Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Yakuze TV kaze mu kiganiro cy'imyuga n'abanyamyuga Audrey Deborah nije muri kumwe kandi nkuko mubizi sinkunda kubandi jenyene uno musi twagendeye muri quartier asiatique aho twagiye kuganira n'umwigeme canke umukenyezi umwe mu banyabukorikori bo mu Burundi reka atuganirize dufate umwanya tumuganirize atuganirize atubwire ibitari bike mu mwuga wiwe kaze. Nitwa Nzeyimana Ingrid nkaba njisha amahereni, inkoko, amasakoshi, amabrasile n'ibindi. Nabitanguye kera uyu mwuga narakunda ibintu bijishije, narakunda ibintu by'ikirundi. Natanguye guserura ibi byo kujisha muri 2018 ariko nakuze ndabikunda. Ntangura ntibyari byoroshe na gato ariko byagiye biragenda neza bukebuke. Shimira n'abantu bambaye hafi. Famille yanje arambaye hafi mu kuntera intege, inshuti, abagenzi barambaye hafi mu buryo butandukanye. Nakuze muhira mbona abajisha, abatanti barajisha, nakuze muhira mbona abajisha, nakuze ndabikunda. Sinigeze mbona ko mengo ni ivy'abantu bari hasi cyane. Nakuze mbona ari nk'umugenzi, nakuze mbona ndabikunda kandi bisa neza. No, ntibabikora nk'umwuga, babikora nk'ibintu byo gushira mu nzu, kugabira abantu, decor, mugabo nanje bukebuke ngenda raba ubumenyi, kuraba réseaux sociaux, nagenda abona ko ushaka kubikuramo ibintu byinshi bisumba gukora inkoko yo kuriramo canke kwicarika mu nzu. Ni kubera nari mbona abantu b'abanyamahanga canke abantu batari ngaha, iyo nk'abantu bavuye ngaha bagiye mu mahanga barakunda cyane ikintu gikorewe ngaha. Nanje mbonye ukuntu babikunda navuze nti reka ndabikore peut-être birashobora kongeza kure. Rimwe na rimwe urahura n'ibibazo uburyo kamenya ingene uvyifatamo nyene uko kagerageza ibintu by'ibyatsi ndabikura ruguru n'ivyo ndajayo kenshi nkabirondera, hari n'ivyo nakura ngaha bisaba ko ndondera mu mahanga nkagerageza kabironka biba bigoye mugabo umuntu akagerageza. Jewe ikintu ca mbere nifuza nk'umu artiste ndashaka ko aba artiste babateza imbere akagera kure tukaronka opportunité zo kuja ko expose ahandi mu mahanga, abarundi bagakunda ibintu vy'iwabo gusumba ivyo mu mahanga kubera usanga kenshi babiha agaciro ari abantu batari ngaha mugabo abantu bari ngaha babanye n'ivyo batari ko barabiha agaciro. Shuno hindura vraiment ikintu ca mbere mbona co nohindura hariho nk'abantu ba ruguru vraiment bakora ukabona ko bakoresheje ingufu bajya abamama bajya abapapa bajya bazi gukora. Numva mengo hoba nk'ama maison, hoba nk'amazu azamo bajya bakecuru, azamo bajya batama, azamo bajya abana, bajya batwa bazi kubumba bakaza bakaja hamwe ntiturinde turaja ruguru nko kurondera umuntu agufasha canke ngo ngurondera ibintu ruguru tukaza tukagira maison y'aba artiste tukavuga ati turi hamwe ujya akora ibintu yakora ibi tukicara hamwe tugakorera hamwe tukungurana ubumenyi. Nico numva co hinduka umu artiste mutoyi akagera haruguru. Ikintu nohanura abandi bagitangura umwuga jembo nari vyiza kugira ico wikoreye utarindiriye ngo uzoronka akazi kwa naka canke kuriya canke ngo wiziki. Numva mengo umuntu wese yo kwiransa mu byo bijyanye ne yumvira kijyanye nashoboye gukora. Numva mengo umujene wari wese arashoboye gukora ikintu afise mu mutwe wiwe. Tangura biba bigoye no gutinya barimo gutinya mugabo utanguye biragenda neza kenshi. Ibikorwa byanje ndajisha, ndakora amasakoshi, ndakora amahereni, nkoresha ubugwegwe, nkoresha bijya by'ibitoke, amahuba, nkoresha urwamfu, intamyi. Yego hanini n'ivyo. Ubwa mbere sinari mfise aho nkorera naragusanga aho uri nkakwereka ibintu vyanje ukashorera mugubu nkorera muri asiatique avenue des paysans galerie Carte d'Afrique numéro 24. Ndase na Instagram ndashirako amafoto mba nafasha abantu baguze canke ama produits mba nafotoye nkashira kuri Instagram yitwa Inashatse. Yego.